Ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri Mpwemu Yera. Turacabandanya cacigwa cacu ca Mpwemu Yera. Turabandanya gusoma mu Itanguriro igice ca 41 umurongo 38 ngo Farawo abaza abo bishikira biwe ati twobona hehe umuntu ameze nk'uyu ari mu mpwemu y'Imana. Haleluya. Twobona he umugabo ameze nk'uyu ari mu mpwemu y'Imana? Twobona he umugore ameze nk'uyu ari mu mpwemu y'Imana? Twobona he umwana, umusore, inkumi imeze nk'iyi iri mu mpwemu y'Imana? Twobona he umuvyeyi ameze nk'uyu ari mu mpwemu y'Imana? Twobona he abana bameze nk'aba bari mu mpwemu y'Imana? Twobona he umurongozi ameze nk'uyu arimwo mpwemu w'Imana? Bene data, uwo aboneka gusa atari uko kuri uwo muntu afise inkomezi canke hari ibintu yarondeye. Oya, uwo bamuvuga kuko yemeye mpwemu w'Imana akaba ari wamushoza, kuko si kubw'inkomezi zacu. Eka nta kintu na kimwe dushoboye, ariko igihe twemeye tukizera Kristo akaduha mpwemu wiwe, uwo mpwemu aca dushoza, agakora ivy'ubuhizi, agakora ivy'abandi bantu batamenyereye ko bikorwa mu buzima bwacu, maze bagatangara bavuga ngo twobona he umuntu ameze nk'uyu ari mu mpwemu y'Imana. Ndakwifuriza rero no munsi yuko umureke umwemerere, umwizere, maze agukoreshe ivyo agomba, abantu batamarigwe, abantu bizere umwami wawe. Ndabikwifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.